ibikorwa n'ishuri? Umuntu ashobora gufatikanya ibikorwa n'ishuri. Secondaire nayize mu Gikungu. Abana benshi twiga nawe barakora ikiyede. Bajya muri rirara barakora ikiyede. Mbaza rero ubu bari mu bipira bari mu bipira aho rero ko ni kuri bari umva ico gihe mwe muhuye baratesetse kweretse ibintu bibaho umva ko sanga umwana bayi hari biri ishure umwana arapambana mbere uko cyambo cyarapanuka mu mutwe n'abavyeyi akanabafasha kandi ari ku ishure rero twahanura abantu babona yuko famille yabifise ibintu bavuga ati ibi bintu aha atwe turafise nta kibazo hano nta kibazo tufise dushaka no kwiteza abo bantu ivyo bintu bikure mu mutwe bapambane uzi ko Sioni bajya abahungu bibo bakiga baza gutoza amahera kuri toilette mu vacances zo baziyo nkuru bayikubwire nkajya ku isoko niko vuga ngo kumukuramo ya mpemu yo kwiyemera papa fisiri nyene biyumva bumva yuko bagomba gukora kujya papa wabakora kujya papa yanapambana nabo ko bagomba gupambana rero ngo igisagara abana benshi bavuga ati tuzowe naho ayopfa baratusigana bi mugabo umenye ko bijya utamenye ngene uzobijera naho yo bigenda kayombekere mu mwanya muto ntuzohera vyose ntugaya akazi kuko hajya nyene ni ala hasi ni mizi twese duhera mu mizi tagira mu mizi ntuzohera ku kw'ishami ntigikunda hera mu mizi ugende kuri kijya giti hamugende ku mashami uzosanga ugenze ahantu haje uvuga ati jewe nagiye nevolo hariho abantu usanga bavuga ngo je kera ngo nari imeze ukuntu wameze ukuntu kuzadireke ntidushaka kubimenya turashaka kumenya ati jewe jo nzova meza pana kuri nali Irebe FM Radio yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM benshi muri twe tubayeho ubuzima bwo ku munsi umengo akajya gafaranga karonsoka ryohamwo bigahera cane urwe ni ko ari yo bigwiriye mu gwaruka bafise amaraso ashushe bwo byorohezwa kabivuga ko iki kuri cyo oye ico no bahanura nuko nimba ku munsi uronka 10,000 par exemple fata basuke na 7,000 bike 3,000 kuko 3,000 ni wayiharura mu kwezi na mahera menshi uzogumuko hazogeregereka akazi gahagarara ijya 3,000 zocigufasha zotumugenda urangura ibijumbu mu Ibugarama uzubitembereze mu makartier kandi ndazi neza ubitembereje n'umutima mwiza n'ubwenge bwose mu mwaka uzobubaye uwundi muntu benshi bahera hasi yego ariko cyo bavuze ko ati tureke kugaya akazi ariko urabona yuko benshi baraba ikibano araba bubizinanye ati nakani yambona muri kino gikorwa azoheza amuri nabi canke nzobasuzuguritse bo burazi ukabivuga ko iki cane abizigira yuko bazokorera ivyo bigiye urana ko bamusanga bafite za master akakosanga master yewe itumye yicara mu nzindwe yose atagiye no mwibarabara ngo umuntu ashobora kumwimvira akamubona ariko akatembera ataca afite akora ivyo bintu bo bikura mu mutwe bakavyibagira nje navuga yuko batazi igihe turimo nkaje vya busheha ntavyo nize ndumwana informaticien no vya busheha twohurira he nukuvuga ngo ntutinye naka kuko ntazogutunga nta muntu atunga undi muntu ntibazoguhenda ashobora kugutunga ego mugabo mu misi mikeya azogenda kwararaza kari wakumenya ikintu cyose kugira rero gwanye ico kintu hakiri kare we nturabe naka aho bwirabe wonyene ku giti ciwawe menya ati jewe ndi jewe nyene ube wewe nyene uvuga ati n'uyu munsi ndashaka kugenda hariya muri mihwa inzu ziko ziraduga sabikiyete ukuru terura amabuye giriki hamajya amahera baguhaye abayede bageze ku mahera menshi ajya amahera baguhaye ko muri mara asigahembwa menshi harabahembwa 5 cyangwa ku munsi ni menshi cyane buyende n'ibumbi barabikorera rero ntugaya akazi kuko hajya nyene ni ala hasi ni mizi twese duhera mu mizi tagira mu mizi ntuzohera ku kw'ishami ntigikunda hera mu mizi ugende kuri kijya giti hamugende ku mashami uzosanga ugenze ahantu haje uvuga ati jewe nagiye nevolo hariho abantu usanga bavuga ngo je kera ngo nari imeze ukuntu wameze ukuntu kuzadireke ntidushaka kubimenya turashaka kumenya ati jewe jo nzova meza pana kuri nali turashaka ko amatunda narabaye mugabo nihabwa intebe no umva rero ivyo bintu birakunda abaje no kuvuga ngo tufisha ujura zirane pasigana nari netse ngo nari mfise iyo modoka iyo iri
kuri kiyariye nabi ntazi kuyorganiza wenyene urumva turakeneye kumva mu bajene bavuga ati jewe jo nzoba ndi naho none ushaka kuvuga ngo nzoba ndi utafise aho bibonera utafise hashine yawe intango yawe iyo twumvize ugaruka bakumva twakiriye bamwe bakinyeza ashaka kwibaza mbega bagiharwa mu gwaruka ego cane ni hagati y'imyaka 18 gushika kuri 35 canke nirenga umuntu agishoboye kuronderera umuryango umuntu agishoboye kubikora ibikorwa n'ubwire n'ubukiributso wese aharwa mu gwaruka nico gituma duhamwe gukora amaboko mu muzi tugakora bibwigoje ukabwirwa wowe ico tugusaba ja kukivukore byaza umusaruro ikindi kintu ngirangaruke ko nubwo nti kugwaruka rwo mu Burundi gitandukanye ko n'urundi gwaruka rwo handi hantu umwe wese ntaha agaciro igikorwa akora umengo ni ikintu cyo gutakaza ku mwanya akirindiriye ciza akazorindira amasa agahera mu nzira akareka guha agaciro kimwe ciwe kandi cari co cari kumwinjiza agafaranga vyo vyuraheza ukabiyaga kwiki bo ico kintu je ndakunda tuvuge nk'akarore nk'umuntu yikorera ubrasserie kubwiye akavuga ati je ndarinze ko nzoroha akazi keza kushamurisha kandi kampa umushahara ukwiye byabindi akavuga ati nzobikora pastime ariko akibagiwe ko abikoze bakamumenyera ashaka kugura umutahe akagura na shop abishiramo uko pato sindira amasoko amwamwe gasanga nituba agaciro imyuga yacu nyetse kugira ngo abantu bayitumenyere ko aha makubahira ati niba ari mbonye ive mugisha makuru nimagine neza makuru ndamuronde Jeannette nkene kwiyereza gasoso nzo muronde cyavyo biraheze ukabigubana mwiki bo shino bana nuko byose wobanza kuko kijya kintu nico camuhaye gushika hajya handi ha cyo nagwa izina voilà rero nico gituma kijya kintu atokireka tokaoka nkaje par exemple ni nkora ivya boucher mugabo ntumye kuririmba canke kuvuza gitari sindeka kandi azibira minoti ndaguruka numva rero kandi sishobora kubiheba ngo fate ngo boucher yose ndayishire mu mutwe ngo mpagabiya ndavuga ati nahajya hano ifa ko nkorera yuko haraho hashikanye haraho kandi hazonshikana nigira ndakubazi akabazo k'amatsiko Jeannette waho hambere atarubaka Jeannette waho hambere atarinjira mu bikorwa by'ubudandazwa na Jeannette wa kinugi batandukaniye aho hambere donc hahise uribona ubuzima wari urimo nyene atavuga nti ikintu cyose nkeneye ndakisaba naka ndagisaba umuvyeyi ndagisaba uwo mu muryango ariko ubu keneye ikintu cyose urikenura kandi umutaho kaguka aho hambere umva itandukaniro ry'aho hambere hahise n'ubu ubu nuko naragutse mu mutwe ndagutse hama kera donc hahise hanje navuga ati kana aho ndeka gukora ikindazi barambona hajaye ndazi impuzu bazongurira ndazi narabona ko mugubu uyumvuga ati ndapambana je nyene abana ndamenya ati ubana bimeze uku ushuru kumva biratandukanye cyane kaka ubu uyumvira ati umva nta kindi kimpangayikishije ndarya nkaryama situ amejeje mugubu uyumva ufise ibindi bintu byinshi surtout amabanga menshi ubona yuko ugomba gukora inshingano nyinshi ushobora ziteza gukora wewe atawundi atazozikora nagira umubwira ico ubwiriye ugwaruka ariko aratwumviriza bamwe babizeye imiryango ifisa mikoro ifise uburyo bakugwa biteze ko bizokwamuko bakangushaka ibikorwa by'iterambere canke abiyumvira ati reka mbandanye nkora mbega umuntu ashaka gufatikanya ibikorwa n'ishuri umuntu ashaka gufatikanya ibikorwa n'ishuri ari bimwe ati je nzorondera akazi ariko mpeje university bon en fait jewe secondaire nayize mu gikungu abana benshi twiga nawe barakora ikiyede bajya muri rira barakora ikiyede mbaza rero ubu bari mu bipira aho rero ko nkuri bariyumva ico gihe mwe muhuye abana baratesetse kweretse ibintu bibaho mwumva ko umwana bari hari ishure umwana arapambana mbere ugasanga cyangwa barapanuka mu mutwe n'abavyeyi akanabafasha kandi ari ku ishuri ubu rero kubera bapanutse mu mutwe bakiri bato hakiri kare ubu baragutse rero twahanura abantu babona yuko famille yabo ifise ibintu bavuga ati ibi bintu atwe turafise nta kibazo hano nta kibazo tufise dushaka no kwiteza abo bantu ivyo bintu bakure mu mutwe bapambane mwumve yuko narakunze Sioni imwe uzi ko Sioni bajya abahungu bibo bakiga baza gutoza amahera kuri toilette kuri toilette mu vacances zo baziyo nkuru bayikugire nkajya gusoko muri
Ruyibati umwana w'umugwiza atunga umwana w'umugwiza atunga niko kuvuga ngo kumukuramo ya mpemu yo kwiyemera papa afisi bonyene ntiyumva bumva yuko bagomba gukora kurya papa wabakora kurya papa yanapambana nabo ko bagomba gupambana rero ngaha mu gisagara abana benshi bavuga ati tuzowe naho ayopfa baratusigana mugabo umenye ko bijya utamenye ngene uzobijera naho yo bigenda kayombekere mu mwanya muto wala bizohera byose usigane muri ya histoire twari bagati twebwe ubu tuzoba cyangwa turi bala turi yego ngo twengo twango kera ngo twengo twedufise ngo bazamu twedufise vuga tubu tufise abazamu ejo cyane iki ni ikibazo cameza nkagira urabona ko rimwe na rimwe n'abavyeyi birashobora kuba intambamye hari umwana ashobora kuba afise ubwira no bukirebutse bwo kurondera agafaranga ariko mu muvyeyi acamubwira ati reka n'uwagenda hariya nakaniya kubona muri ibyo bintu azava yimvira umuryango wacu gute cyane cyane abagabo usanga bicara mu birabo ati reka nkongwa n'abandi akaza banshukuza baburaheza ukabivuga kwiki ko nawe uri umwe mu bavyeyi umwana wawe urafise uzomurera ukamureresha ibikorwa aho hambere umuntu wamuraga umwuga wawe nawe urafise n'ugutomuraga umwuga wawe ukabona icyo ashoboye ukakimuragisha urahezwa ugakemurira iki abavyeyi usanga babera intambamyi abana babo ku bikorwa bimwe ngo motife ntibijanye na level y'umuryango wabo cyo abavyeyi ngaho onyine kandi ivyo bintu wewe uzi ko biri mu Burundi mu cyane muri Afrika mu bindi bihugu ahubwo uramwumvisha ko agomba gukora kagomba kugenda gukora urazi ko nzi umwana ari muri Amerika akora akazi ko koza abanyokuru kandi wabo bafise amahera bameze neza bamwita amafaranga saa yawe yararisha amazi abavyeyi rero bagomba kumvisha abana babo yuko hajya baciye kugira bashike aho bari yuko n'abana babo bagomba kuhaja donc hariho abavyeyi bashaka kubona byose birahari bacavuga ati mwana reka gutitesa witesa kubera iki we wicara ngaho gusa wige nta rindi oya umwana umva neza kandi hariho n'abandi amurungi kanze kwiga umwana akamubwira ati mama papa jewe naronse akajobu vraiment kifatanye nishugo yingo reka ngwiga kwanza ngigwanza heza abo bavyeyi rero dico no bahanura nibareka abana bakore kuko niho ko kubahura unyene nabo bazo kuko nibazohorana cyane gose rero fete ko batazohorana nico gituma batagomba kuza barabafatira babundikira yareka umwana isanzure yitegurire kazoza nawe nkuko namwe mwagateguye kuko nabo turazi ntibahereye aho bari arafise aho bavuye kandi turazi ko bari basaba abavyeyi batesetse naho bamwe batovyemera rero fete ko badasi naho abavyeyi batesetse reka kora bagize imana abo bana babo bavukira kwa bavyeyi bameze fresh nibareke bakwanza bajya abana nabo bumve iyashu yo kuronka ry'amahera bazomenya n'ingene bayatunga n'ingene bayakoresha n'ingene bayajera nuko tutakigarutse ko cyane mwavuze ko nikijanye no kuvuza gitaje nk'umwuga wo kuririmba nawe urahenze ko kubeshaho ikibazo c'amasika abantu bashobora gukora twumviriza hari umuntu yanka no gukora akazi ati je biba amasirage kuri jewe ndafise abana neza kubaraba ndafise ikindi gikorwa kinyinjiza amafaranga yego ako nikindi kiraje akanko bifatikanye dusangize uraje ukabifatikanye gute kugira ngo urabibondo uje kuvuza umuziki uririmbe uje no gukurikirana busheri yawe mbega umuntu araheza akabifatikanya gute kugira ngo bikunde byose kandi byose bikuzanira umusaruro kandi ntihagire n'ikintu cyononera ikindi organisa wewe nyine nkaje vraiment ndakunda amahera numvise hari akanoti mbanza kujayo kagakwanya ndakaronse ncangaruka nkaja hanze nakwaye nuko rero ivyo bintu je biranyorohera kuko mba niyoganije ndavuga ati umwanya donc ndaplanifya nkari n'isomene nkavuga ati nandi nzoba ndi muri ibi mardi ibi kandi byose umva ibitagira amahera canke bitangira akamaro byo sinjamo byo ndakupa nkashanya mbandanya n'ivyo mbona birimwa bifite amahera byose biranyorohera tumva kumva mu kari akanoti akabazo kanyumije dutira tugana ku musozi w'ikiganiro ko n'umwanya wa hari ikiganiro usanzwe uraduherana ubwo ariko mu Burundi rubona gute bivanye na experience ufite mu bikorwa vy'abimukora niza intambamye bahura nazo bigatuma bibaca intege mu byo bokoze bari mu myuga itandukanye urugerageje kuri utandukanye cyangwa kurushira kuri eshero imwe no kubindi bihugu uraheza ukaruhanura iki ugoruka bw'u Burundi rurakunda kugira impambamye cyane kumvise ibintu by'amataxi rero amataxi acabikwepa acavuga ati turumva neza yuko
ico kintu ayo mahera yose no yatanga uko nyene ntarakora aho rero hariho abantu bibatera ubwoba bakibura akavuga ati jewe kwereka nzorondera akazi nkorera umuntu abari wari hikore abari wari habitanze asa jewe benshi rero izo mpambamize zirakunda kubashikira reka tubashimye cyane kuba mwemeye mukigora mugaheba utukorwa twanyu mukitabira ubutumire mu kiganiro URWARUKA turashoboye. Merci. Ico tubifuriza no kubandanya mugira ibikorwa byiza muhandaye mutera imbere. Ico tubasaba nuko mu kibano mubayemo muzobandaye muhura bita guhugura cyangwa guhinyigisha abandi ubona ko bareza amaboko mu mpuzu kuko umwana sumwe no kugwaruka gose kurukebura kugira ngo ntuzobuzwa ati ngo sinamenye. Irebe FM, radio yacu Irebe FM.